Nshuti bakunzi misamirizi nimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tubaramutse tubahe n'ikaze mu kiganiro cacu arico gwanyu indero runtu. No musi rero tukaba turi mu ntara ya Gitega aho tuza kuganira kubijanye n'uruhara rw'amatelefone mu gutitura indero runtu mu gwaruka. No musi rero kino kiganiro nkaba ndi kumwe n'abatumire babiri, Pasteur Armel hamwe na Patience Irumva. Tukaba tuza kurabira hamwe ingene amatelefone ngendanwa canke amatelefone bita smart canke Android ashobora guhungabanya canke gutitura indero runtu na cane cane muri kino gihe ca none. Twinjire mu kiganiro cacu mu buryo bwiyaguye. Amanagomba ndamutse nongere mpikaze abatumire bacu. Pasteur Armel ndaguhaye kazi. Ego cyane murakoze cyane kuduha akazi no kudutumira kuri radio cyangwa televiziyo buntu iteka ridasanzwe. Je n'ubwa mbere nshitse kuri televiziyo buntu no kuri no mu gishita sanzwe. Ego cyane. Ndi kumwe n'undi mwigeme Patience ndaguhaye kaze muri kino kiganiro. Murakoze nanje ndashimye ni bya mbere nshitse kuri televiziyo buntu. Aba ngomba rero ninje mu kiganiro nyezina ijambo ndaritangurire kwa Pasteur Armel. Iyo bavuze itelefone ngendanwa cyane cyane Android cyangwa smartphone, umuntu no musi yotahura iki? Ikintu yotahura gikomeye nuko iterambere ryaraje kandi ibintu birevuriwa. Twe twakuze tubona amatelefone ya Android. Jewe ko nakuze na telefone gato nakabonye nkutse. Mugabo uko ibihe byagiye birahindagurika, gutuminika cyangwa guhana amakuru byaragiye bitera imbere, niho amatelefone ya Android yaje rero abantu twumva ngo Facebook cyane cyane, ngabo WhatsApp yagiye kuza mu nyuma, mugabo byagiye birevuriwa n'umunsi turabona za TikTok, turabona za Instagram, turabona za imbuga zitandukanye. Ibintu tugiye turakoresha by'iterambere rero no kuri hari iterambere ryihuse muri iki, hari bitarashika mu Burundi biri hanze bitarashika, mugabo hari iterambere mu buryo bwa Android ku matelefone. Utiro nico gikoresho gituma abantu bahanahana amakuru, ariko no munsi bikaba byaratembere ku buryo bw'uko hari imbuga nyinshi abantu bacisha kwa makuru, kumbure arizo tuza kurabira hamwe ivyo zituma kugira yandero runtu ihungabane canke itsimbatare. Ndaza kugaruka. Ego umwigeme Patience, wewe bavuze Android canke telefone smart wumvike? Bavuze Android canke smartphone numva ari tugerageje kuraba irashobora kugufasha nk'abantu bari jeune cyangwa abantu bakuze, irashobora kugufasha n'ubufasha bushobora no kwica umuntu abukoresheje nabi, kuko ushobora kuja mu bintu kubera izi telefone ziragutse, nubona arakano gato ziragutse cyane, zifise capacité n'ama intelligence abantu bakeneye kandi ashobora no kubica uyakoresheje nabi, kuko ushobora kuja mu bintu bigatuma wewe ubwawe byica santé mentale yawe. Uvuze uti rero ni igikoresho gifasha abantu banashaka guhanahana amakuru, mugabo iyo ukoresheje nabi gashobora kukonona. Ego nuko mwavyumvise bose bavuga bati ni igikoresho hanini cyo guhanahana amakuru. Nome mbega ga Pastor, telefone iyo Android monofise kuyigira uri umujene bishobora gutuma indero runtu ihungabana canke bikayitsimbataza. Ku bwawe ubona telefone hari ico yoba ishobora gufasha mu kunagura indero canke mu kwikomeza? Telefone ya Android izotuma ikintu ca mbere nko kuri jewe nishimiye ko intahe twe twakuze turaba amateleviziyo mugabo televiziyo y'u Burundi yugurwa 18 kandi 18 twaratangana tugiye kuraba amadessin anime. Je nakunze umupira w'amaguru kubera iki nakuze mbona dessin anime ya Benjamin, agapira kona Benjamin arakubise ishuti twavuga ke twahera aba 30 minutes kadusubira kukina umupira nko mu gatondo. Umva hari ibintu urabera muri telefone. Je nshatse kuvuga televiziyo mugabo ubu televiziyo turazigendana bice muri telefone. Ubu televiziyo umuntu ashobora kuyibona cyo muri telefone. Ubu nta muntu akigenda kuraba ngo amakuru yose yabona avant saa moya saa mbiri, amakuru yose bayashyize ngaha, wogenda kuraba muri televiziyo ibintu bamaze gusoma byabaye. Ubu ibintu byose bitwara muri telefone. Ibi amakuru yose yatwara muri telefone.
iyumvire rero bya bindi byatuma mera ukuntu kanaka ndabifise muri telefone. Uri umujene udafise discipline biragoye vraiment, biragoye cyane. Utari umujene afise discipline azica ariko arayiga muri telefone, ntihamusanga ejo nageze kumva iteko bashaka bafate yuko kiraza gukoresha telefone ku kazi, kubera iki barabona ingene abantu basamara, kubera iki telefone irimwo ibintu byose byo kwisi, amakuru ibi n'ibiki, imipira, ibyo kuvura, inyifato. Iyumvire yo tari umunazi ica ariko arayiga muri telefone, iragutwara umunsi wose. Ego cyane. Ego. None Patience, telefone hari uruhara wifise mu gukomeza indero mu gwaruka? Bon, ego irarufise kuko nkuko twavuze ni moyen de communication. Abajene dushobora gukomunika ati duhurire muri activité kanaka biciye kuri telefone, ukaca usanga iyo activité itumye dutera imbere, itumye uronka ikintu kugugurura mu bwenge, kuko harimwo ama intelligence, comme j'ai dit, harimwo ama intelligence umuntu ubwiwe atashobora kwiga kw'ishuri gusa ari muri telefone. Ushobora rero kuyigiraho, kuko ubu hariho ico bitwa benshi bakunda gukoresha donojo chat GPT, ushobora kuyibaza ikakubera umugenzi, ikakwigisha ivyo utashoboye kwiga kw'ishure, ikagukorera ibintu kanaka. Nk'abavyeyi badashobora kukurira cours du soir, ugasanga ama devoir yawe irayagufashije iki, ugasanga bifashije abajene benshi, gusa il faut se limiter. Umva ko telefone muravuze muti ni igikoresho umuntu ashobora gukoresha kikamuha amakuru, kikamufasha no kwiga no kubaho, ariko je nagomba mbaze ni gute ino telefone ishobora guhindukira ikaza guhungabanya cyangwa gutosekaza ya ndero runtu iyo telefone nyene, kuko sinyekeranye mwavuze ko hari ibintu byinshi umuntu ashobora kuyivomamo. Mbega ivyo bintu byo babishika bikaza gutosekaza cyangwa guhungabanya cyangwa konona ya ndero runtu mu gwaruka? Ejo bundi hari ikintu cabaye kandi leta y'u Burundi yacifata amategeko cyane cyane kugwaruka. Bari abana bavuye gukora exeta, iyo foto yarasirikiye cyane, baca baraja kuri plage baratabura uniforme zabo, bari bambaye amajipo barayatabura, baca bagenda gutamba. Amajipo bose bari bahenye, bose bari iyumvira ya foto ni yabakwegeye. Uno munsi ugwaruka mbese ga telefone yifise uyikoresha gute? Mbega niyo kwifotoza ugeze ahantu ari hose, mbega wasuko ushobora gutanga amakuru kuri telefone yiwawe ugasanga biyagutumye umuryango aragukwegeye umuryango cyane mu gihugu. Abo bana barabafashe baraswa no kubafunga, bacafata amategeko yandi biciye agafoto bafashe kuri plage konyene. Rero nukuri ugwaruka muraba amatelefone ngene muyakoresha, cyane cyane ngene mukoresha telefone zanyu, bizubafasha gose kugira ngo iterambere biborohere canke bibafashe ngene musho kubana abandi. Ego uraza kumbere kubaha impanuro, ndacari kuri we nyine. Hariho muri iyo telefone hariho za Facebook, wabivuze TikTok, YouTube, byinshi. Mbega izo mbuga hari ico zoba zikora kugira ngo hari uruhara zifite mu guhungabanya cyangwa mu gutosikaza ya ndero runtu? Izo mbuga twariko turavuga cyane gose nuko twe twarose ama telefone. Nibaza ibindi bihugu sintaho ntabikurikirana, barafite imyaka batumwana atunga telefone. Mugabo no munsi raba twebwe telefone bayiha umwana we wese. Nukuri je ndasaba abavyeyi bacu, ndasaba leta y'u Burundi bashire itegeko kugira abana batunga n'imyaka batunga telefone. Nuri mwana wa 12 umuhaye telefone azomenya ngene yiga, ntibibaho acaja mu bindi bintu. Bashire itegeko telefone izotunga umwana afite imyaka ibiri. Numvuze ngo umwana waduza ngo muhaye telefone ngo ntiyo kwiga, kandi mwavuze ko telefone ishobora kukwigisha, ubwo ntiyo mwigisha akiri muto? Je ndasa umugenzi nyakubahwa, ndasa umugenzi wewe muhiri wiwe abana na televiziyo bashiremo ivyo baraba, na telefone yabaguriye ama application yose yarakuyemo yabashiremo ama application ivyo baraba. Mugano umuvyi aciye ubwenge iyumvira na leta y'u Burundi ifise ivyo bintu, kavuga okay abana bazoraba izi televiziyo, bazoraba ibi nibi bizofisa akamaro gakomeye kugira turere abana, n'ahandi umwana umuravye araye ibi vyose. N'abantu bakuzirira batwara. Tubavugiye muri rusange, dufate akarorero nka YouTube. YouTube ni nk'ibiki pastor umujene cyangwa akashaka kuraba ugasanga byatituye yandero runtu. Hari nashaka kuraba ko yego cyane. Ubu haraje ubuhinga kuri YouTube canke ku ma application yose, hariho ibintu by'amapornografi, ibintu byica filme z'urukozasoni. Icya kabiri kindi hariho ama page
yo kwambara yo kwambara uyu mujene aza kudufasha arayazi cyane yo kwambara ugasanga ba mastile uyaravye yo nayo hanze yazaye mu Burundi nyene hatari yego cyane urakoze ego patience pasteur avuze ati itelefone by'ukuri umuntu ayikoresheje nabi irashobora gutuma yandera uruntu itituka mubwe nk'ugwaruka nibyo hari ibintu umuntu yakora kuri telefone bigatuma yandera uruntu itosekara canke barabesha ugwaruka muzikoresha kugira muyigishe muronke kubibateza imbere muronke rya jambo ry'Imana bon twe nk'abajene telefone irevre irashobora kugufasha kwiga gusa ama application hari muri telefone ni menshi adutwara mu zindi nzira uko yabivuze urashobora kwirirwa umunsi wose kuri telefone ntushobora kwirirwa uri kuraba ikintu kimwe haguma haza izindi uheze iki haza iki ubu filme ntushobora kugenda kwicara kuri televiziyo uri kuraba filme ushaka desiyani murayiraba ukayitereshaje ukayitunga muri telefone uyiraba aho ugeze peu importe aho uri nyimba uri mwibarabara ushobora kuyikoresha gusa abajene benshi nkuko uwo kwirirwa kuri telefone hariho abandi telefone arakazi nko hanze abantu bafite intelligence mu bintu bya technology arashobora kuba profita akavuga ati narabonye en Afrique canke muri pays kanaka barakunda abajene baho bakunda gushira ko amafoto kuri Instagram bagakoresha ama réseaux sociaux tinobatira gute akacazana ikintu ikintu kibi wa mujene akagenda agasamarirayo kikamigisha ibindi nk'ubunye harigeze kubaka y'abantu abakobwa bafashe bagira amafoto bari nu imbere cyangwa ama video bakarungikira abantu kubera abajene ubu dukunda l'argent facile basha turakunda l'argent facile turakunda amahera yoroshe kuronka urumva rero surtout abajene filles n'abajene garçon ubunye biragwiriye kuko ubunye bariko baratwarwa mu bintu vya homosexualité mu mico n'akaranga vy'u Burundi ivyo nabirimwo nize ngo bya bahuzi bitsina bisangiye ubuzuti navyo bitumwa canke bituruka kuri ego kuko bavyigira kuri telefone kuko muri ivyo bihugu biri develope barapeya baguha amafaranga si ugiye muri uwo mugwi w'abantu bari homosexuel urumva abajene rero bakumva amafaranga ati ifoko niruka muri ibi bintu ifoko ndonka ayo mafaranga ntashobora kuncika ugasanga abahungu bagiye mu bintu batazi kunywa inzoga bavyigira kuri internet kuko ubona abandi bahungu bo mu bindi bihugu biri develope bavuga ati banywa inzoga zikaze je gute ntibishoboka kuko surtout abahungu bafise ukungene bashaka kwiyemera bavuga ati nta muntu ashobora kundenga ukiri umujene wumva inkomezi zawe wozihereza mu kwiyemeza mu kwereka abantu kukomeye abakobwa nabo bavuga ati amafaranga nse neza nakasiga afise perruque nshasha afise ikiwigi ciza yambara neza sinzara nziza ukumva ukeneye vya bindi ugasanga rero kuri telefone barabiguha muga ya en risque un prix à payer kuko usanga yagiye mu ndero itari nziza ingeso mbi zose ziba ugasanga abamama cyangwa abapapa bafise agahinda koko ngene abajene babo abana babo baguye mu bintu byiswe ngo bari babahaye telefone kugira bashobore kubaronka hari umupapa cyangwa umumama adashobora kuba muhira abari ku kazi umwana ati rero ndamuhaye telefone hari umukozi iki niki byose biri muri modernité urumva telefone ndatelefona umukozi ambwira ukungene bimeze wovuze uti rero telefone iri mu bishobora guhungabanya cyangwa utitura indero runtu na cyane ko usanga abajene bariko bayikoresha bahiga amaronko mu nzira zitarizo mbega none nk'izihembuga canke ego nk'izihembuga umuntu ashobora umujene ashobora gukura ku ibintu bimuyobya wewe nkawe bon cyane ubu ni ikintu kigisibije ni Instagram Facebook izo ntuzenya mfatiye ku bintu bikoreshwa cyane mu Burundi ni Instagram TikTok na Facebook YouTube sikirenga kuko YouTube ntushobora gukomunika n'umuntu
hariho n'ivyo udashishako baca bakugarira konti canke no kuri TikTok si cane gusa ugerageje kuraba mu zanyambaro bya bintu Uburundi bwanka mu mategeko y'u Burundi barabyibona bavuga ati abastar bo muri Amerika bambara uku ivyo bavyambaye kugira juste bicira amafaranga ntibavyambaye kugira babereka ubuzima bwabo kuko ivyo baza kubereka ku ma réseaux sociaux c'est pas leur vie actuelle basanga bafise ubundi buzima nk'ubugerageje kuraba Beyoncé canke Rihanna bafise imiryango yabo kandi mu kugenda kuri stage bafise inyambaro bambara bafise ukungene bambara kugira batire le public kwa guca amafaranga kwa rero ugiye kuvyambara uri mu Burundi n'imico n'akaranga by'u Burundi usanga watitutse rero Instagram, Facebook, TikTok birimwo mu bintu bituma abajene babona ibindi bintu bitari vyiza. Ego nshuti bakunzi misambirizi nimbonesha kure buntu mwamudusamiye hagati tubutse ko ikiganiro ari Indero Runtu tukaba turiko turabira hamwe uruhara rw'amatelefone smart canke Android mu guhungabanya canke mu gutitura Indero Runtu nkaba mwabibonye ndi kumwe n'abatumire babiri Pasteur Ahmed nkaba ndi kumwe n'umujene Patience tukaba bariko baratuyagira bimwe mu byo bibaza byo bituma telefone ihungabanya Indero Runtu nkaba ngomba ngaroke kuri Pasteur uravuze uti by'ukuri telefone iratuma Indero Runtu itituka mbega none no musi ni gute ugwaruka gukoresha za telefone kuko twabonye ko nubwo hari ibibi za telefone ariko harimo n'ivyiza vyinshi ugwaruka gukoresha telefone ngene no gute kugira ngo dutsimbataze Indero Runtu tudatituye imico n'akaranga bya Burundi n'ugwaruka ariko kandi dukoresheje ya telefone mu kwiteza imbere kandi tubahirije ya Ndero Runtu hari ikintu gisigaye kigezweho ubu abantu usanga baja ku marezo social canke ku ma YouTube canke ku ma Instagram canke TikTok kugira bamurabe abanza kuvuga ikintu kibi numva kana acha kwitaho titre ikintu kibi acha vuga ikintu gipfuye nabi kugira abantu bamurabe nukuri ntibisaba kubanza kuvuga ikintu gipfuye nabi abantu bazaga umyaka izoza banazava bikorora muri etage ariko ayifate video ariko arikorora kugira bamurabe ubwo ntibisaba kubanza kwikorora ubanze guta Indero Runtu kugira abantu bakurabe kora ibintu ubona yuko ari besoin y'igihugu turimo nimba ubona no munsi ejo nararyoye ko umwana yagize innovation ndashaka gukuraho shaka gukora ngene ikintu kizana igitoro araho mu basi twaramuravye muga turagira ubwenge bwa uwo muntu yabigicishije mu nzira yiwe umuntu avuga okay kugira ngo soro nk'isukari yarazanye n'isukari yoboneka araho mwana umva naho atobishikako muga urumva ni ikintu gifasha iterambere ry'igihugu mugira ibintu ku marezo social bifasha kugikuzana impinduka ukirabona ko hariho amabeze mu gihugu atandukanye navuze mu gisukari navuze basi utuntu dutandukanye kwiga bega eske iterambere mu kwiga telefone nimba telefone yarakwiza amafaranga ja kuri rezo social byigisha abandi ingene telefone yiza amafaranga byose bizodufasha mugana ubanze guca kuri rezo social banze tukane kugira ngo tukurabe dufate nk'akarorero urubuga bakunda gucisha ko ama video canke urubuga rurabwa n'abantu benshi no munsi ni Facebook ni gute ugwaruka gukoresha urwo rubuga rudatituye Indero Runtu nka Facebook nk'akarorero ejo bundi hari umwana yagize akavideo kanyoheye kuri jewe nabonye ko ari akantu cigisha yazungurutse Uburundi bwose yerekana ibiranga Uburundi mu buryo novuga mu buryo bw'iterambere mu Burundi yerekanye mu Gishora yerekana mu Rumonge yerekana amashuha agenda aravuga nyine Uburundi butunze yerekana ibiyaga noneho umva nko mujene yerekanye ingene igihugu cacu gifise ubutunzi bukomeye basi n'umuntu azobiravuga hari ahantu ni heza hari ahantu oje kuhatemberera hari ahantu hari ibindi ibintu nk'ivyo ni bifasha cyane cyane rwaruka uca ubipostinga mbwa ntubanze guhena uca utwereka ko wahenye oya ntibiba yego cyane yego Patience twabonye ko telefone ari igikoresho gishobora gufasha kubaka gutsimbataza na Ndero Runtu mbega ni gute mu bugwaruka uno munsi mushaka gukoresha izo mbuga watubwiye mudatito ya Ndero Runtu kandi bikazanira inyungu igihugu n'imiryango bon icyambere abajene turabe ingabire dufise
ingabire ufise aba ari ugenda kwerekana antuka nta muntu afise ingabire yo gutukana nta n'ufise ingabire yo gukora ibintu biri bizarre canke ngo ufate ngo wifilme uri kukubita umwana canke ngo urutaye ikintu hasi iki fata ingabire ufise ingabire uzi ko yofasha umuntu nyembo ufise ingabire yo nk'ubunye yo gufasha mu kugira ibintu biri technique bifotore uvyerekane nk'ubunye abazungu kenshi na kenshi ugerageje kuraba ama video bashirako abana b'abazungu bakwereka uburyo bakreye ikintu ukungene yakoze triangle mu gipapuro ukungene yakoze ikintu nyene juste akakwereka creativité yiwe innovation yiwe akakwereka ati ndakora iki kintu juste ukerekana ingabire yawe uko ico cotuma cane aba jeune bareka kuba influence mu bintu bibi kuri réseaux sociaux mugaba akigisha abandi kuko ugerageje kuraba wewe iga ikintu kigushobora kuguteza imbere hamucigisha abandi ufasha abandi ko rero nshuti bakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tubashimire cyane mwumvise ko twariko tuganira ku bijanye n'uruhara rw'itelefone smart cyangwa Android mu guhungabanya indero rumcanke mu kwititura twari kumwe rero na batumire Pasteur Armel ndagushimiye ku ntererano zawe nibaze ko benshi bazogira ico bahakwe kandi nejo ninasubira kukwikora ko nizere ko uzonyita yego cyane no tubashimira mwe cyane abadukurikiranye bose tubashimiye nukuri mwavuze sije ryoshe kandi igezweho muri iki gihe turimo amatelefoni ikintu gikomeye cyane tubashimira rwose ndagushimire cyane nabo tubashimire mwigeme patience nawe ndagushimire ku ntererano watanze nizere ko nejo ninakwikorako kugira ngo ufashe abandi uzosuka ukanyita ego nzobikora kandi namwe mwakoze abajene bigireho telefone ni ikintu kizodufasha gutera imbere muga kitatwiciye kazoza nuko rero turabashimiye cyane rero nshuti bakunzi b'insamirizi nimbonesha kure buntu mwashoye gukurikirana kino kiganiro indero runtu kikaba cari ko kiremeshwa na jewe Innocent ho kubgayo ndiko mfashwa n'abahinga batandukanye tukaba tubashimiye kindi kiganiro naho ubutaha